bakunzi bacu nongeye kubaha n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 26 Nyakanga umwaka wa 2025. Ejo mu gatondo hitezwe yuko hose mu gihugu ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike. Ahazobakanye gusumba handi azoba ari Ingozi, mu Kayanza, Imwaro hamwe n'Ibururi. Kumuhingamo naho hitezwe yuko hazobandanya haka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cose. Ahazobashushe gusumba handi hakazoba ari mu Cibitoke, ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri -33°C. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 3 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.